Numunezero gusura kubana mwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cacu ikiganiro mukunda gukurikirana imisi yose amango nkaya aho tubayagira kubijanye n'urugo ni ikiganiro citwa ingo n'imiryango uko abagikurikira musanzwe mukizi turiko tubabwira ibintu vyinshi amasuje menshi ayo nayo menshi abavuga ku bijanye n'abantu babiri bubakanye abana abagize umuryango uno musi rero twashatse kubabwira ku bintu bijanye n'amafaranga tunabivuze hakiri kare umwe kugitangura amafaranga arakenewe ndaze mu maplan mwagize mu miryango yanyu mwarashizemwe amafaranga mwarashizemwe n'umuzo yakoresha mwarashizemwe ibyo mubizogura byose bisa amafaranga kuri no se umuntu nibaza ko amafaranga ariyo akenerwa kugira tushobore kubaho muri buno buzima nta muntu umwe rero uvuga ko adakeneye amafaranga twese turayakeneye naco gituma bamwe baje ku kazi bakarondera amafaranga abandi bakagenda bagakora ibintu kugira baronke amafaranga abandi barakora business kugira baronke amafaranga kandi turashaka kumva kuca Imana ivuga ku mafaranga mbega ijambo ry'Imana rivuga iki kubijanye n'amafaranga mbega amafaranga hayica Imana yavuga ko mu rugo mu bantu babiri bubakanye ayo mafaranga Imana irafise ingene yagenye ko bayakoresha ivyo nibindi nibyo tugomba ducirya nino muri kino kiganiro dufise umutumire nawe se undi mukanya naza kubidondora unamaze kumubona aramaze kuza muri kino kiganiro muramubona kenshi kuri televiziyo none umunsi kandi yaduteye iteka mu kiganiro cingo n'imiryango tumuhakanya yidondore ngana aramutse n'abariko baradukurikira kazi murakoze cyane ndaramukije abariko baradukurikira shimira Imana data wa twese yemeye ko duhurira hano muri kino kiganiro cingo n'imiryango nkuko bisanzwe ni mwene so Pasteur Vital Niyonizigi umwishingiro Jehova Rafa Imana ibahezagire murakoze cyane Pasteur ndi umupapa ndubatse mfise abana babiri n'umukenyezi umwe Imana ibahezagire murakoze cyane arubatse afise imyaka ingahe mubatse muri uyu mwaka itariki 6 z'ukwa gatatu z'uyu mwaka nzoba nkwije imyaka 22 nubatse 22 yego wow ntibibasa ubuntu bw'Imana umenga nyene hari abantu ngaho bari kwihenda bakabibaza ati cyo muntu ngira nta n'umudamu afise ariko mwavyumvise arubatse arafise abana babiri onje 22 mu rugo afise umudamu umwe kandi arakunda Yesu nko byumvise ni pasteur mu ishengero Jehova Rafa yego je mu Kanyosha yego uno musi rero twashaka kuvumenga ibintu byose za kumuwaza bikwirije amakondisiyo mu rugo amafaranga duhere kumbega kuvuga mbega amafaranga natwe atamuntu atayizi nta definition yayo twava durondera ariko shaka kumva amafaranga mbega arakenewe abakristo barakwiye kuyarondera bayarondera ku rugezo ruwe murakoze cyane amafaranga ariko tutarinjira cyane mu mafaranga twagomba kubanza kuvuga intango y'urugo kugira ngo amafaranga aboneke habanje iki mu ntango y'urugo imbere y'uko Imana irema ishiraho urugo ishiraho Edeni yari yashizeho abantu babiri hashamwe umugore n'umugabo Adamu na Eva hanyuma rero uravye mu itanguriro 2:15 niho havuga neza Imana imaze gushiraho Edeni canke amategeko yagiyeha ugo rugo ni kuri 15 haravuga ngo uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame ni kuvuga ngo nta mahera ari bwaze ibyari kubatunga batungwa no kurima iryo tongo akongera bakarizigama uyu munsi rero turahari imiryango myinshi usibye amafaranga batunzwe n'amatongo barima bakimbura canke n'ubworozi ubwo bworozi n'iryo tongo barima bagashora ivyo barimye kugira ngo bashobore kuronka amafaranga bashobore kugura ibintu badashobora kuronka mu mirima yabo nk'amavuta n'indagara n'ibindi canke n'ibindi bikenewe rero mu muryango amafaranga arakenewe n'uyu muntu wa mbere yashizwe muri Edeni yabwiwe kuri mitongo yongera rizigame amafaranga rero abantu bayarondera abashinga naye n'abapfasoni na amafaranga ashobora gutunga umuryango bayarondera kubw'inyungu z'umuryango kubw'inyungu z'abo bantu babiri bubakanye mu muryango kugira ngo bashobore kubaho neza ashobore gutunga umuryango yigisha abana n'umupfasoni cyangwa umushinga n'ahagwaye amuvuze bashobore
kwiyambika, bashobore kubaka inzu, bashobore kugura ingendeshwa yo kwideplasa, kandi ayo mafaranga yongere abe ayo gukoreramwo n'Imana, kuko baba bayahawe n'Imana, baba bayasengeye, n'indimiro barazisengera. Ivyo byose ayo mafaranga tuyahabwa nuko twasenze kugira ngo Imana ize ihezagire ibikorwa by'amaboko yacu, hanyuma imiryango yacu ikomeze kubaho neza. Ego, tukiri kuri ico kibazo c'amafaranga, mbega twavuga yuko abakristo iyo warimye ukimbura ukwiye kucaho nyene ubireka ukaca uvuga uti okay, amafaranga nzoyakenera mbwa sinzokenera menshi, nafupa yuko ndayarondera. Ni igiki ijambo ry'Imana rivuga ku bijanye no kurondera amafaranga? Ni igiki rivuga ku bijanye n'amafaranga? Uravye ugiye kuraba neza amafaranga, inyanduruko yayo, uravye ko mu Itanguriro 42 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ingene Yosefu yarungitse abahungu be muri Egiputa kugenda gusuma mu gihe bari batewe n'inzara, yabarungikaye amafaranga. Rero amafaranga mu muryango, ikintu kinini yakora ni ugufasha urwo rugo, n'amafaranga atuma imiryango ibaho neza. Amafaranga rero Bibiliya ici yavuga ko ibintu byinshi. Hari n'igihe Paulo yagiye kubwira yabwiye Timoteyo mu gice cyaho 6:6 gushika ku 10, mugabo n'umurongo w'10 havuga ngo kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi. N'amajambo Paulo yagiye aravuga, aya mafaranga ni meza ku bantu bakijijwe bashitse ku musaraba. Iyo duvuze abantu bakijijwe, n'abantu bashitse ku musaraba, kuko amafaranga arashobora kugira umugisha mu muryango. Iyo mu gihe uyo muntu ayabanyemwe neza n'Imana, arashobora no kuba umuvumo mu muryango mu gihe abantu bayakiriye bakaba inkunzi yayo. Nta muntu umwe adakunda amafaranga, mugabo hari igihe umuntu akunda amafaranga ugasanga ayo mafaranga amusiga amusumbya n'ubwenge, bikamutera nuko n'urugo canke abana biwe babaho nabi kandi ayo mafaranga arayafise. Turikiri ngaho nyene, ni gute umuntu yafise amafaranga? Twumvise ko akenewe, twumvise ko mu rugo amafaranga arakenewe kandi arakwiye no kuronderwa. Umuntu kuruhe rugezo rero umuntu yakunda amafaranga? Kuko tuvuze ngo umuntu akunda amafaranga, hari abacu bavuga bati je ndakunda amafaranga mugabo ndayaronse ndayakoresha. Hari none ndavuga ati okay, je ndayakunda kandi vraiment sishobora kubaho ntafise n'amafaranga. Tushaka kumva rero uruhe rugezo umuntu yobaho akavuga ati amafaranga arakenewe kandi ndashiramwo, nibatse ko ari wakavuze ku ndashiramo na ikiribwa kuri aya mafaranga. Urugezo umuntu yokunda ko amafaranga nuko ayo mafaranga, nta muntu n'umwe adakunda amafaranga, kuko amafaranga navuze ko aduha ibyo dukeneye, aturihira minervare y'abana, gatuma abana bacu biga, tugatuma twivuza. Ariko ayo mafaranga umuntu urugezo yarakwiye kuyakundaho, ntiyarakwiye kumutandukanya n'Imana, ntiyarakwiye gutuma amutandukanya n'umupfasoni cyangwa umushingantahe wiwe, ntiyarakwiye kumuteranya n'umupfasoni cyangwa umushingantahe wiwe, ahubwo yarakwiye kuba umugisha hagati y'abubakanye mu rugo. Ayo mafaranga akazanira umugisha urugo, agatuma abo bantu banayubahisha Imana mu buryo bwo kuyakorera mu Imana. Mugabo ntabe inyanduruko yuko abagabo bashobora kuyaronka, agatuma abakwegera umuvumo wo kuja kurondera abagore bivyigenze canke abakobwa bivyigenze, agatuma urugo rusambuka. Canke abagore ntibakayaronke ngo abakwegera umuvumo bitume bashaka guca baganza abagabo babo, ngo bagere ku ijambo ry'Imana bivuga ngo bagore mwubahe abagabo banyu, ngo bahinduke abagabo. Bigatuma nabo bafata ingingo yo gutaha amasaha bishakiye nk'uko umengo nibo baserugo. Rero amafaranga iyo umuntu ayakunze akamutera ubwibone, akamutera gukengera umupfasoni wiwe umengo nta kiri mwiza, nta gaciro agafise, ashobora konona urugo rwiwe. N'umupfasoni nuko nyene. Mugabo iyo amafaranga umuntu bayaronse umuryango, yabwiriza kuba amafaranga bashira hamwe. Umushinga naye cyangwa umupfasoni yaronse akavuga ati narose amafaranga, bampembye ku kazi, bampembye aya,
mbega none twoyakoresha gute mu muryango, mbega twokorera gute Imana, twoyakoreramwo Imana gute mu mashengero canke mu bikorwa vy'Imana Imana idusaba kuyakoreramo. Akaba amafaranga azana ubumwe n'ukumvikana hagati y'abubakanye no mu bana tuba twararonkese Imana baraduhaye. Ariko kandi amafaranga arashaka no kuba kimwe mu bituma abantu babiri bubakanye batandukana. Mbega ko tubona amafaranga tukandi tukabona ari byose, amafaranga ni ugira ngo niyazana ubuzima n'umuzi w'ibirura byose, donc arafise ibibazana mugara afise n'ivyizazana mu rugo. Rero dushaka kumviriza, mbega iyo turonse amafaranga mu rugo ni koko turakwiye kuyasangira gose ku buryo amafaranga yose aje mu rugo akorera urugo canke umugabo canke umugore arashobora kwipermeta kuyakoresha uko ashaka selon we n'ivyo ashaka. Murakoze. Ubusanzwe uyu munsi ahantu tugeze mu isi ya demokrasi irimwo umwidegemvyo urengeye ijambo ry'Imana, aho abantu ijambo ry'Imana barihindura ubusa. Uravye mu Itanguriro 2:24 havuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina, ni kuvuga umuhungu canke umukobwa, akabana n'umugore wiwe akaramata bakamubira umwe. Abo bantu rero ntibarikiri babiri, babaye umuntu umwe. Iyo rero abantu bari umwe, ayo mafaranga aje mu rugo babwiriza kwicara bakaganira ingene ayo mafaranga yofasha urugo. Ariko kandi ayo mafaranga nta mugore canke umugabo yarakwiye kuyakoresha uko yishakiye atavuganye n'uwo bubakanye. Bivana n'ingene ingo zubatse, ariko ntitwagomba kuba nka baba papa ba kera yagenda mu kabare akagabira y'inka umufasoni watabizi, akabona baraje barayikubisa barayitwaye, cyangwa akagurisha imfizi mu rugo umufasoni we n'abana bakabona iyo mfizi iraje yasohowe n'abayanganga barayitwaye umufatona tutabizi. Aya mafaranga ugasanga yarahereye iyo umufasoni nta n'igitenga yaronsemwo, nta n'ikamambira yaronsemwo. Ariko mu bantu b'Imana bakijijwe by'ukuri, iyo mvuze abantu bakijijwe nabivuze ubuheruka n'abantu bahunze batimutse. Uyu munsi dufise abagabo bimukiye mu ishengero, kuko iyo umuntu yimutse yimukana ibyaha byose, yimukana amanyanga yose. Iyo rero ufise mu ishengero abagabo n'abagore bimutse, abo bantu ntibashobora kumvikana n'abagore babo ingene bakoresha uburyo bw'amafaranga barose, barabahisha. Niyo ufise abagore bimukiye mu rusengero mugabo batahunze, abo bimukana ubupfu bwose n'ubegito bakuye mu muryango wabo. Ariko iyo ingo zirimwo abashingantahe n'abapfasoni canke abagabo n'abagore, uko bibiri bivuga, bahunze bagahunga uburigito bwo mw'isi bagahungira mu nzu y'Imana, bakaba umwe nk'uko isezerano baba barasezanye rivuga, abo bantu babwiriza kuganirira ku kiyago c'amafaranga bakavugana. Mbese n'amakonte yabo umugore aba yazi y'umugabo, akaba nariko n'ikonte y'umugore umugabo akaba yiriko. Ariko uyu munsi ibibazo bihagaze ukuntu bamwe n'abandi, kubera kwa kuntu abantu bimutse bambara igicapo c'agakiza ariko batagira agakiza, bambaye ishusho yo kubaha Imana ariko bakayihakanisha ivyo bakora, bigaca bituma ba mufasoni canke wa mushingantahe agerageza kunyegeza utwa afise kubera imico mibi abona ku mushingantahe canke ku mufasoni mu buryo bwo konona ubutunzi bw'umuryango. Ico nyene nibaza ko arico tukwiye gushirako accent hose, kubera ko uno munsi umuntu ntavuga amafaranga y'urugo, avuga amafaranga yanje, nahembwe n'amafaranga yanje, umugabo yahembwe n'amafaranga yiwe. Ikintu peut-être mino misi abantu bagerageza ni kuvuga ngo kubera ko dufise ibintu tuza guhurirako vyitwa abana, reka tuze kuzana amafaranga tugire stock, hama duhembe n'abakozi, ibisigaye je vais gérer. Soit n'umugore
acavuga ati aya mafaranga ni gwanje nta nakimwe nza kuyabajya abana ni gwawe wa mugabo ingusume ubarihire minerval ubagirire vyose jewe inzoronka ni gwanje nayo gusiga inzara nayo kuja mu salon nayo kugira maquillage canke naho numugabo aza kuvuga ati je ndabitsika ibintu ari responsibility ziwanje nzaza kubikora vyose wayo mafaranga wa nayo nkeneye uragenda yakoze ico ushaka ariko nibaza yuko muri no mwanya nkuko pasteur aje kubitubwira ni umuntu yavuye iwabo araza ariyunga n'undi muntu kandi n'umwe amafaranga yinjiye mu rugo nayo urugo nayo umuryango kuvuga abo bantu babiri bayakoresha nk'umuntu umwe nta numwe afise marge yo kwisigariza ngo je ndasigaje yiwanje reka kugira nicungere kuko ntazi yo bizoja reka nicungereje ngo mana amafaranga yiwanje nta mafaranga y'umuntu umwe ahari amafaranga nayo urugo pasteur yabitubwiye neza ariko rero nashaka kumviriza mbega mu rugo ko hari abantu babiri ni ivy'ijambo ry'Imana rivuga karuhuma mu rugo mukana abantu babiri y'amafaranga ninda aca yabika ninda yakoresha mbega ayakoresha gute murakoze cyane inyanduruko yuko uyu munsi abantu batumva kumwe gukoresha amafaranga bivana n'imico igenda itituka mu bantu hanyuma no gukunda y'amafaranga umuntu ugasanga ararengeje urugero akumva umengo na amafaranga yiwe ariko amafaranga y'umushinga naye cyangwa umufasoni nayo urugo nayo nayafasha ugo rugo kandi nta mugore cyangwa umugabo kuvuga amafaranga yanje kuko amafaranga yawe yari kuba gwawe utazana uwo mugore yari kuba gwawe utaja kurongorwa n'uwo mugabo wacuvuga ni jewe jenyine mugabo kuko wemeye kwaja kurongorwa cyangwa ukaja kurongora wavuze ngo nzomukunda nongenda musengere tuzobana gushika Kristo agarutse canke urupfu rudutandukanije nuvuga ngo ntimukiri babiri muri umwe nikimenyamenya hari ibintu bakunda kuvuga ngo abana banaka ngo abana ngo genda kwa so cyagenda kwa nyoko abana sabase sabanyina nabo umuryango nabo umuntu umwe nabo bantu babiri bagize uwo muryango rero uyu munsi kubera ko abafasoni uyu munsi bamwe babona amafaranga yanje bagashaka no kuyanyegeza abashinga naye babo hari ibintu byadutse mu miryango n'abadayimoni bateye batera abantu bimukiye mu rusengero batahunze urashobora gusanga umugabo ava ku kazi agatahirira akagorobeza mu kabari ntaca no kureba abana be ko bagize kuru canke babize canke amafaranga yasize yakwiye wazi ko yasize amafaranga yasize amahera y'imiteja irengarenga mugabo mukabaragiye kujya inkoko kandi abagabo bakijijwe bari bamwe nibo benshi nibo dufise mu mashengero nibo tugwije kandi abo baranagenda imbere ya twega abapasteri bagashaka kwerekana ko ari abakozi b'Imana ari abantu b'imbere mugabo badashaka kubanza kuba abakozi b'Imana mu nzu zabo no mu bapasteri turimwo tumeze uko dushaka kuvyibuha twenyene abagore bacu basa nabi abana bacu biri ubusa abana bacu bigera barya inyama ugasanga ivyayi tubinywera iyo by'amata abana bacu bakanywa mu karo ubwo n'ubuzima buriko biraza kubera iki nakubwiye ko uyu munsi abantu benshi barimukiye mu rusengero ntibahunze kuko iyo umuntu ahunze ahunga atashatwaye hanyuma rero wa mufasoni acagerageza kunyegeza twadufaranga mbese uyu munsi hari abagabo b'abakristo bafise n'abahabara baba bagore canke b'abagabo b'abakobwa bagenda gusabira amakredi mu mabanki ugasanga uwo mugore ari ngaho muhira yarafutanye umugabo we amuhereza amafaranga yo kukiyiko arayamugerera umugore wiwe rero iyo ageze kuronka twadufaranga hembwa akaca agerageza kutunyegeza ngo arabe ingene abana bo kwiga ukwezi guhere ibyo nivyo bituma umugore avuga ngo tudufaranga twanje kandi tunyegeze nizo ntambamyi zimwe ziriko zironona ingo z'abakristo kubera dufise abakristo bimutse batahunze ibyo rero bikaca bitera ikibazo mu bana mu miryango kubera uwo mugabo aya mafaranga ntiyigeze yagira umuryango wiwe yagize ayiwe
yo kuyaya nk'aba mwana w'icangazi. Hanyuma ikindi kica kiza gituma abagabo nabo bavuga ngo amafaranga nayo wanje. Uyu munsi murabona ingo nyinshi zirapanze mu gisagara. Uzosanga afise umugore akunda ikirori. Yishaka kurirwa kuri plage, ashaka kuja muri maquillage, mu nzara, ingohe, iki akambara chenette ya 2 millions mwizosi. Umugabo ugasanga amafaranga y'uwo mugore nta kindi akora, nayo ikirori, nayo kugirane nivyo. Umugabo akazokwa muri kariru ugasanga mbere inzira heranya amezi 3-4. Umugabo ugasanga uwo mugore yambaye chenette miliyoni 2 kandi bapanze inzu y'ibihumbi 400 ubuho zaranazimvye. Hanyuma rero ukaje usanga uwo mugabo ntagishaka kubwira umugore wiwe ko ayo mafaranga yayo yaronse. Kubera iki? Umugore wiwe nayo gushira kwinzara gusa, nayo gutereka. Urumva ugasanga uwo mugabo ababoyi, abayaya, royer, ratio, minervare. Mugabo amahera y'umugore n'umushatsi, ni maquillage niki. Bigatuma rero ibibazo byo kuvuga ngo amafaranga yanje umugabo yagiza yiwe. Kubera iki? Afise umugore atabona kazoza ku muryango. Urashobora kubona abantu muri iki gisagara abashobora kuba umwe akorera miliyoni 2, ubundi ugasanga akorera 800 cyangwa 400. Mugabo ugasanga umuplano w'ukazi wabo niwe bapangiye. Kubera iki? Abo bantu ntibigeze bamenya gushira hamwe ngo bateze imbere umuryango. Umwe wese ni jewe, undi ni jewe. Naho rero kutamenya ubumwe bw'abantu babiri co busigura n'indahiro baba bararahiye. Ubumwe bw'abantu babiri co busigura. Nashaka tugaruke ku ma responsabilité. Ivyo tujejwe mu rugo. Ivyo tujejwe mu rugo mbega iyo tuvuze ivyo tujejwe mu rugo abantu bumva iki mu kuvuga ivyo tujejwe. Jewe hari ikintu kintangaza nuko iyo tuvuze ivyo tujejwe womenga umugabo ajejwe kuri hinzu. Aje kuri hinzu, aje kuzana bya bintu binini gusa. Umenga ntajejwe kumva yuko umwana arakeneye kamambiri, umwana arakeneye kwambara impuzu nshasha, nuko umugore aba yatanga kuvyiyumvira. Ariko iyo twashize amahera hamwe, umugore nawe ucumenga ajejwe kumenya ibyo bintu byose byo hasi, kugitambara c'imeza caheze, koko rido isa nabi, umenga tujejwe ivyo. Ariko nanibaza yuko iyi misi yose yo dushatse gushira amahera hamwe kandi nivyo ijambo ry'Imana riduhanura. Ni navyo vyiza. Je nibaza ko arivyo bintu vya mbere vyiza vyorohereza urugo kugira ngo ntagire umwe atumwikomo ku wundi. Mbega iyo mu rugo umuntu mwabuze akazi, umugabo kari wabijejwe, iyo umugore k'Imana iyo nyene iri souverain irashaka kuvuga ati ndacishije umugisha mu umugore nahembwe miliyoni 5 umugabo atakaza afise. Mbega wa mugabo wewe kuvuze ko ujejwe vyose ari wewe uzana vyose riguduca ugwara vese. Umugore amahera yahembwa adoshe yatwara nuzumenye iyo yatwaye. Mugabo igihe cyose tugize uwo muco mwiza wo gushira amafaranga hamwe, ubuzi ko ya mafaranga aje araza gukora bya bindi byose vyankenerwa mu rugo. Nibaze rero yuko ngahaye Pastor Sinzi tuza dugira ko tunatanga mbega kugira uwo muco mwiza ubarize kuba install nibiki byo gukorwa kuko hari abahembwa menshi anabahembwa make abaronka amahera yinjira make anabahembwa menshi. Ariko nibaze ko byose biva mu ntunganyo ingene twese tuba twaratunganije ibijanye n'urugo rwacu, tukavuga ngo urugo rwacu ibitangura kurihwa nibi hama tugahereza kuri ibi. Mbega ibi hariho les besoins primaires, hari ibintu byankenerwa gose, hari n'ibyankenerwa bukebuke, ari n'ibidakenewe. Rega mu rwari ibintu bidakenewe, hari bidakenewe twipermeta, hari bidakenewe ari ibintu nyene byo kuryoherwa gusa. Kuko uvuze ngo uzoja mu kabare kabiri, mbe birakenewe kuja mu kabare kabiri. Pastor Sinzi araza kudufasha dutondeka gute ibintu dukora mu rugo kugira ngo ya mafaranga dufise tuyakoreshe neza. Murakoze cyane. Nagomba manze mvuge ku kintu bita guhana ibikorwa. Mu busanzwe Imana ikirema abantu babiri muri Edeni, umuntu yayahaye responsabilité y'urugo n'umugabo. Umugabo niwe yabwirizwa kuba responsable w'urugo. Naho ufise umugore wawe ari umushikiranganje cyangwa umushinga amateka cyangwa akora muri organisme ikomeye, wewe uri umuplanto wabwiza kugumura umugabo. Hanyuma rero mu ntunganyo y'Imana yari yashizeho umugabo ko ari we mu vyo yavuze mugiye ngo uzorima uzojyurushe.
umugore ico yamubwiye ngo wewe uzovyara urusha uzokwamana inyota umugabo muri programa y'Imana umugabo niwe mutwe w'urugo niwe yabwirizwa kwiruka mugabo ikibazo uyu munsi dufise turafise abagabo b'abarundi bibigaba ashobora kwirirwa mu gitanda toute la journée umunsi wose aryamye je mbere umunsi umwe nasanze nacishije mu akantu ndavuga none bigenda gute umuntu w'umugabo afise urugo nawe utabufise akazi wirirwa uryamye nk'ibere nabivuze muri iyo terme cyangwa muri urwo rurimi ntinaryo nyene umwana aratinda akagiyegura akaryonka ntirino ko abarundi bavuze ngo babaje gikona ngo mbega gikona kugenda wasamye ni kubera iki ngo kica kiravuga ngo ntawuza hinjya ziza kuzanana none uzoguma mu nzu nta kazi ufise wirirwa mu gitanda umugore aragiye gutandaza izo rengarenga agiye gutandaza izo tomate yirirwa ariruka ace yongera aze kukoza abana ukaje usanga n'ababana usanga bamwe yiyononye ko yagize nimpaka wa mugore aze subira aze kurondera inkwi girene umugabo no kuvyuka gusa yigorora no kuvuga ngo yabanje bwa mbere kwiyambura ubugabo bwiwe muri umugabo kandi ingorane ya twebwe reka mvuga abarundi bonzi cyane turabagabo b'abarundi bishima umenga akakazi sinogakora amega akazi noba ngayitse mfise diplome narize mugabo bakibagirwa ko n'ubuzima bwazimbye n'amabiro yaheze ntiyigere mvuga ati ivyo byose reka ngende ndabe sinoburo duhura kambwira ati urafumuze ndaguhe n'akazi kizamu mugabo ushobore gutunga umuryango wawe hanyuma uwo mupfasoni nawe ko yagiriwe ubwo buntu akaronka ako kazi akaronka amafaranga ufite bigaruka hahandi havuga ngo bagabo mukunde abagore banyu ahantu hari urukundo abarundi bavuze ngo muhororamwa abagore bibirici bavuga ngo bagore mwubahe abagabo banyu iyo rero wa mugabo akunda umugore wiwe ntiyigera avuga ngo ko umugore afite amahera menshi akora akazi ari umutegetsi arangaya uwo yaramenya ko nuko nyene Imana yabigize yaramuhaye ikibonobono c'umugore umugore n'ikibonobono acugamyemwo kugira ngo ikindi gihe nawe imaze umuha akazi keza adasahirize umufasoni wiwe iyo rero wa mugore nawe adaciye ahagarara muri rya jambo ry'Imana avuga ngo bagore mwubahe ni hahandi hacagira igihe akaje ashaka gukengera umugabo umengo nta jambo agifise n'igihe umugabo ambwira ati none kusigaye utahabwije ni kubera iki donc usanga rero umugore kuko amafaranga ari wayafise ari washaka gukora byose aca ashaka kumengo umugabo wiwe nta n'igitsure yo muraba nta n'ijambo yombwira ati ibintu ukora si byiza oya umengo ni jewe wewe nta nicumaze mugabo ntahe agaciro umushinga nawe wiwe rero ikica kibura hagati y'abantu babiri ni ijambo ry'Imana nugurenga ku mategeko y'ijambo ry'Imana nukudaha agaciro wabwiriza guha agaciro nukutubaha wabwiriza kubaha nukudakunda wabwiriza gukunda nukudaha ubwiza wabwiriza guha ubwiza rero aba bantu babiri iyo umufasoni afite amafaranga yabwiriza kuguma muri rya jambo ry'Imana ngo mwubahe bagashira hamwe kavuga ati uyu munsi mugabo abagabo baca bigwaza vesi adoca nkengera mu abagabo b'abarundi barabifise umugore wanje ko ari wafise amafaranga oya ico ni kibono Imana yaguhaye mbese iyo aba mwese mutari muyafise mwaca mubaho gute mwaca musubira ruguru ahubwo uyu mugabo yabwiza gushimira Imana ahubwo gasengera umugore wiwe ati Imana ko uyu mugore wanje afise amafaranga akaba afise akazi keza yaja ku kazi mugafatana amaboko ukamusengera ati ahubwo bamuhe n'indi promotion ahubwo yirirwe mu mamisyo mugabo na wa mugore mu mamisyo yajamwe ntaje mu buhehesi ngo azane umuvumo hagati mu rugo hagati y'abana ayo mafaranga rero iyo aje mu bantu bakundana mu bantu bubahana barahana agaciro aranamenya akamubwira ati konte yanje niyi rimikashi yanje kode niyi banko buyi note kode niyi umugabo cyangwa umugore arayimenya reka ndaguhe urugezo rw'iwanje kubera ibikorwa by'Imana nkora hari igihe nduha twarahanye kondisiyo n'umugore jewe kuri konte yiwanje
arasinya nanje ngasinya mugabo naravuze muri banki umviriza simpaka dusinye turi babiri arafise uburenganzira bwo gusinya kuri shekiye wenyene akaza korotira amafaranga kandi jewe ntambwira ngo amafaranga narotiye ngo ashanzanira ngo igitunguru naguze amajana 5 liste y'ivyo wakoze ibyo ntabyo nkeneye naramubwiye ngo ni wonone amafaranga sije wononeye niwe wiyonone ko n'urugo rwacu kabiri kode yanje ya Banco Boy notarayizi kode yanje yari mikasha arayizi naramubwiye nti njyamye mu gatondo kuko ari gihemba narushe mu bikorwa by'Imana ko kuwa mbere ndabwira abamwe ipantaro ubonye atamafaranga arimo tora telefone kode urayizi nambara amafaranga ukeneye ugende kuri kumwaja urotire hanyuma ukora ibikenewe sinkeneye kumva kwaza kumpa liste y'ivyo yakoze ambwiye hari ibintu bikenewe nabwira n'amahera ngaho ukeneye ndayafise mufuko nabwira tora ngaho canke nkabwira tora nkayarotira canke nkamutara nabwira kuri reka ndagutransferere ugende uyarotire nubwo buzima bw'abantu babiri bubakanye kuko kandi ntushobora ijuru rya mbere ni mu rugo iyo urugo rutarimwo ijuru rushobora kumbera kuri kuraja mu ijuru rya mbere jewe umuntu abanza kwemera ko ni pasteur umufasoni wanje jewe umuntu abayemera ko ni pasteur n'abana banje jewe umuntu yemera ko ni pasteur n'umukozi wanje ejo bunagiye kugurira imiti umukozi wanje yagwaye umufarmasi yambariye ngo none pasteur ni wowe ugurira imiti umukozi wawe ndabwira n'abakozi ba leta mituweli abavuza nanje mbwiza kumugurira imiti ndamuhemba 70 yagwaye ingwara ishobora kuvara 40 ukwezi ni kwahera ince ndamukata 40 muri bya 70 umva ndamusubiza ngahe 30 we ntumva ko ntabari nkiri umukozi w'Imana mba ndi mfise yindi Imana nkorera rero amafaranga yo mu rugo abwiza kuba ari hagati y'abantu babiri bakundana bubahana bazi agaciro ka buri muntu wese umwe wese aza agaciro aha mugenzi we yubaha mugenzi we kuko je ntafise umufasoni wanje iyo ntamugira daire mami yatabaho je simba ndiho kandi na papa yatabaho mama ntiyari kubaka nanje abana mfise mbona ishusho yanje kubera umufasoni nazanye nawe yibona kubera namuzanye ubwo rero agaciro nabwiza kukamuha kandi jewe sindije nyene uyu mwanya mbona umugore wanje agendera muri iki ko twarahuje amaraso abana banje igihande kimwe n'umugore igihande kimwe ni jewe umugore wanje muri we hagenderamo amaraso yiwanje kuko twarinjiranye twaruzuye amen koze cyane ko ariko aradukurikira ikiganiro cyacu ni hano turi tugisozerera ariko nkuko pasteur Vitali yabivuze amafaranga nibyo turayakenera ubuzima bwa misi yose kandi n'ukuri turayakeneye gose ibujumbura turayakeneye cyane amafaranga prema kandi batako n'abangene yabivuze turayakeneye ariko mbega niyo aruta ujye umuntu mwubakanye ko wayagize kuri konti urafise amakonti atazi urafise ibyo waguze atazi kandi urakijeje kandi uraja gusenga kandi muragenda mugasenga mugafatana amaboko mbega umunsi wonyerera gatoya azoribwa nande nibaze yuko amafaranga yo mu rugo twari dukwiye kumenya yuko n'Imana yaduha Imana iracagura hicisha amafaranga nimba uri umugore cyangwa umugabo akaba ari wowe uri kucishwa amafaranga menshi reka kwigira gahambaye ni Imana yahisemo ko ari wewe ufasha urwo rugo mu kiringo kanaka si by'igihe cyose ni mu kiringo kanaka ko ari Imana yaguhezagiye nitwige kubahana abisozire kayivuze neza nitwige gukundana nyagukundana twige kubahana umenye ngo uyu muntu Imana yampaye arakeneye na wiki twige kubabarana si tukubabarana mungo zabizera ikintu nabonye gikenye gose nitubabarana numenya ngo aya mafaranga ndayafise kandi reka mbabare mugenzi wanje mbega aranyotewe mbega yarakeneye amazi amafaranga tuyakarikira ku gipapuro kandi bigahera ku gipapuro aho hose tuba turiko tuvuga ngo nitwizigiye Imana mbega Imana yaguhaye ajya ntizoguhana yandi nibaza ko hakwiye kubaho ubumwe mu kujera ayo mafaranga ubwo bumwe nabwo nta handi twabukura tari mu ijambo ry'Imana mu gusenga vyakunaniye genda usenga Imana ubumwe turaburonka kuko ubwo bumwe bwa uko Imana yavuze ngo uzova iwanyu n'undazova iwawe mugende mwubake urugo ubundi biranoroshye twese tuva iwacu nta n'umwe yubaka iwabo
donc twese twaravuye iwacu twaraje turafatana turubakana turavyara abana turaronderera hamwe kandi twarabisinye muri leta turavuga ngo tuzotandukanywa n'urupfu n'imbere y'Imana turabisinyira mbega n'igiki gishaka kudutandukanya n'amafaranga yodutandukanya turi babiri bantu b'Imana ni kwino mpanuro duce dusazira kiganiro cacu turabifuriza kugira ubumwe mu kutunga ayo mafaranga abafise menshi narumvise ko abatandukanye ariko ntabatandukanye hagatume mu bumwe gose atume mugira imigambi imwe atume mugira ivyimviro bimwe atume mubona imbono yakazoza kumwe ntaca batandukanye ngo bavuga ngo mba ko rundi akora ibi ariko ari amafaranga atuma mubona bimwe Imana ibahezagire kandi ibafasha abatari ko barabigenderamwe neza ibafashe kubigenderamwe neza mu kugira urutonde rw'ivyo mukora mu kuvugana mu kubahana mu kubabarana no mu gutanga harimo umugisha y'amafaranga turonka tuyatanze Imana iraduha umugisha kuko yavuze yasezeranye yuko mu vyo izoduha ibirenze kugira ngo dushobore kubifashisha abandi ukaba ubifise bifashisha abandi umwami Yesu abahezagire mu mahoro y'Imana agure mu ngozanyo n'umuryango yanyu tushimiye pasteur ku mwanya tumaranye Imana muhezagire murakoze Imana ibaho umugisha twizera yuko niko twakutuma kazogaruka kandi turashimira namwe mwese mwariko muradukurikira umwami Yesu abahezagire